Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na David Claude Mbananayo. Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 11 Kigarama umwaka wa 2025. Kaze nshuti nange bakunzi ba FP ya murano makuru mu Kirundi twabateguriye mu nkundire ndahere ku ngingo nkuru ziyagize. Leta y'u Burundi iri kwirashira mu makambi atandukanye ya gisirikare bamwe mu bagwanyi b'imigwi itandukanye igize iminsi yanganye n'umugwi wa M23 gushika ubu abarenga 2000 nibo bamaze kwakirwa ku butaka bw'u Burundi. Hagati abahinga mu by'ubutunzi bashikiriza ko intambara imaze iminsi ibera mu buseruko bwa Kongo ifise ingaruka zikomeye ku butunzi bw'u Burundi. Muravyumva muri ano makuru. Naya barundi bagera ku miryango irenga 200 bahora baba mu gihugu ca Tanzania bidaciye mu mategeko barirukanywe kuwa kabiri w'inondwi. Abajejwe intwaro ayo miryango yashikiye kuri centre Murama muri commune Muyinga bakaba batabaza abagira neza cukimwe n'ishiramwe HCR kugarukira kuri iyo miryango ubu iri mu kangaratete. Muramenyereye ku minsi yose ya kane tubashikiriza ikiganiro ako hambere. Uyu munsi tukabashikiriza igice ca kabiri kibayagira ku bijanye n'inzoga abarundi baho hambere bihereza n'ingene zahindura amazina bivanye n'igihe. Nariko ca ku masonga mu kanya nido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa ano makuru tuyahere mu gisata c'umutekano. Ibiziga vy'abantu babiri biramaze gutogwa muri nondwi turimwo. Ikiziga ca mbere c'umugabo catowe kuri wa gatatu mu ruzi mu Barazi ku mutumba Biganda zone na commune Muramvya intara ya Gitega. Naho bivugwa ko batwawe n'uruzi, bamwe mu banyagihugu bamenyesha ko atamvura yaheruka kugwa yotuma uruzi rwuzura, bakabona nyabona ko yoba yarishwe kuko ataminsi yariheze hatowe ikindi kiziga muri urwo ruzi nyene. Abanyagihugu bakaba bibaza ko bicirwa handi bakaza gutabwa muri urwo ruzi. Ikiziga ca kabiri c'umugabo akuze atashoboye kumenyekana naco catowe mu gatondo ko kuri wa kabiri camaze kononekara ku mutumba wa Rusuguti zone na commune Ngozi intara ya Butanyerera. Ababonye ico kiziga bakavuga ko bigoye kumenya icamwishe kuko atakimenyetso na kimwe cabonetse ku mubiri wiwe. Bamwe bakikeka ko yoba yatwawe n'amazi y'imvura yarigize iminsi igwa muri commune Ngozi. Mu gipolisi bakamenyesha ko amatohoza yaciye atangura kugira hamenyekane abishe uwo mugabo. Tukiri muri ico gisata nyene abagwanyi barenga 200 mu bari bamaze iminsi bagwana mu buseruko bwa Republika y'intwaro rusangi ya Kongo bari mu bamaze kwakiririrwa muri zone Buganda ya commune Bukinanyana mu ntara ya Bujumbura. Abo bagwanyi bakaba bagizwe n'abasoda b'ico gihugu abari mu mugwi wa Wazalendo kumwe nabo mu mugwi wa FDLR. Bakaba bahunze intambara zibahuza n'umugwi wa M23. Leta y'u Burundi rero ikaba yahisemwe kubegeraniriza mu bibanza bitandukanye ibaciyemwo imigwi ibiri. Wartse kwizera arabitubwira mw'idonido. Umugwi wa mbere muri abo bahora mu ngwano mu gihugu ca Kongo ugizwe n'abantu 1600. Isoko ryacu mu gisirikare cy'u Burundi aho bakiriwe muri zone Buganda rivuga ko uwo murwi urimo abasirikare ba FARDC hamwe n'abarwanyi b'umuhari wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Kubw'iryo soko ryacu abagize uwo mugwi bamaze kwakibirwanisho bahavuye batwarwa mu bigo vya gisirikare bitandukanye. Bamwe batwawe mu ikambi yo mu Cibitoke, abandi mu ikambi yo ku Mudubugu muri zone Gihanga commune Mpanda, mu gihe abandi batwawe mu ikambi yo kumuzinda muri commune Mpanda nyene. Nkuko amasoko yacu abandanya vyigana, umugwi wa kabiri ugizwe n'abawazalendo 400. Abo begeranirijwe mu kibuga c'umupira w'amaguru ci Buganda. Abo barwanyi rero uko bari mu mirwi itandukanye batanguye guhunga urugamba kuva itariki 7 Ikigarama kugeza kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 10 bakaba bari bakicakirwa. Nkuko bibandanya bishikirizwa n'amasoko yacu, abari mu ngabo za FARDC hamwe n'aba FDLR bagaburirwa n'igisirikare cy'u Burundi.
ni mu gihe abo bawazalendo bamaze iminsi babeshejweho n'utwo bagaburirwa n'abanyagihugu. Amakuru dukura muri komine Buganda nayo avuga ko hashobora kuba n'abandi muri abo bahunze urugamba boba bariyoberanije bakaja mu makambi y'impunzi z'abasivile nk'ikambi ifata kibanza yo muri Cishemere n'iyi Kansenga. Inkuru ziva mu bajejwe intwaro zo zikaza zivuga ko abarwanyi b'abawazalendo bategekanya kubimurira kure y'umupaka wa Kongo, bakanasaba abanyagihugu babishoboye kubandanya babafashisha ibifungurwa mu kurindira ko hari amashyirahamwe y'abagira neza bazanira imfashanyo. Mu gihe rero bamwe mu migwi yari imaze iminsi irwana mu buseruko bwa Kongo bamaze guhungira mu Burundi, abarongoye umuhari M23 bari bahanganye bemeza ko hari bamwe mu ngabo z'u Burundi bakiri ku butaka bwa Kongo. Uruganda rwa RPA twarondeye Gaspard Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi kugira atange umuco kuri abo barwanyi binjiye mu gihugu, ariko telefone yiwe yahamagara ikabura uwitaba. Arakoze mugenzi wacu Walter Kwizera. Guhibigwanisha imbonerakure ngo zije gucungera umutekano w'imbibe Uburundi buhana n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda, na cyane cyane muri kino gihe havugwa imigwi yitwaje ibigwanisho yahungiye mu Burundi ivuye mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusangi. Bivugwa n'ikigo ciyemeje gutsimbataza indero no guteza imbere urwaruka Credeje mu mfunyapfunyo, aho banahamagariza izo mbonerakure kwihagarara ko zikanka kuba ibikoresho vy'abanyepolitike barajwe ishinga n'inyungu zabo bwite. Kurikira Felix Ndacayisaba ni cegera c'urongoye ikigo Credeje. Iyo ndongozi naniwe gukingira umutekano w'igihugu hamwe n'abanyagihugu biciye ku bajeje umutekano, aha ndavuga igisirikare hamwe n'igipolisi, abategetsi bamwe nk'uko twagiye tubibona baraheza bakikora kuri bene urugwaruka bita amamirise, ndetse n'abikora ku bacangero. Ivyo navyo bikaba vy'amabikwega akarambaraye nk'uko mubibona mu gihugu ca Sudani, muri Libya, murazi vyashitse mu Rwanda mu 1994. Eka ndetse n'ibiriko biraba ngaha hakurya muri Kongo, aho usanga FDLR na Wazalendo aribo usanga bariko baraha amategeko igisirikare c'igihugu. Aho byagiye byibonekeza hatandukanye ku isi, urwaruka nkuru rwagiye rutegurwa byarangira rukoze amarorerwa atandukanye muri ivyo bihugu, aho wasanga aribo bakora ubwicanyi bumwe bw'agahomera buno. Ikindi kintu giteye impungenge niyo igihugu gifise igisirikare kirenga kimwe. Abitwa Wazalendo uno munsi babarizwa i Burundi, FDLR imaze igihe ikorana na leta hamwe n'igisirikare, FRDC uno munsi bariko bahungira mu Burundi. Abo bose amakuru dufise hakaba hari abagumana ibigwanisho, hagaca rero hiyongera ko urugwaruka rw'imbonerakure. Ibi biraheza bigakwega akambare ku gihugu mu gihe ataco kugwa mu maguru masha ngo bino bintu bihagarare. Ico nosaba rero ubwa mbere ndagisaba imbonerakure ni uko bokwirinda gukwegerwa mu ntambara n'abanyepolitike babifisemo inyungu kugira ntibazokwibuke kuyora bamaze gusesa. Ikindi nuko abategetsi bo kwigira kuri kahise bagatereza amaso mu bihugu byose byagiye bikoresha urwaruka mu bikorwa nk'ibi imbonerakure zikora, bakamenya akaga vyakwegeye ivyo bihugu maze bikebuke bareke gukwegera abarundi n'Uburundi mu kaga k'intambara. Intambara ziriko zibera mu buseruko bw'igihugu ca Kongo y'intwaro rusangi ziragira ingaruka ku butunzi bw'u Burundi, kubera ko igihugu cakoresheje uburyo bwinshi mu kwinjiza abasirikare bashasha hamwe n'igwirirana ry'impunzi hatateguwe uko zakigwa. Uwo n'umwihwezo w'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi. André Nikwigize aranagaruka kwihagarikwa ry'ibikorwa vy'ubudandaji nyuma y'ifatwa ry'igisagara ca Uvira. Nikwigize asaba leta y'u Burundi kutabandanya ikwegera akarere mu ntambara zizogira inkurikizi zitagira uko zingana. Kurikira André Nikwigize n'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi. Ingaruka z'iyi ntambara ni nyinshi ku butunzi. Ingaruka ya mbere twabonye nuko igihugu cakoreje amafaranga menshi mu gisata cyo kwivuna abansi. Harinjijwe urwaruka rwinshi mu rwego rw'igisirikare, harimwo cane cane imbonerakure, haraguzwe ibigwanisho mu gihugu citwa ko kiri mu mahoro ntibisiguritse. Mukamuzi ibibazo by'ubukene igihugu gifise. Ingaruka ya kabiri ni izi mpunzi isinzi ziriko ziza guhungira mu Burundi. Mukamuzi ko Burundi butiteguriye na gato aho bashira, ko atamazi meza hari, atabifungurwa bihagije byo kubaha. Izo mpunzi zikaba mbere ziriko ziyongera ku zindi mpunzi z'abakongomani zishika hafi 100 zimaze imyaka ziri mu Burundi. Uno munsi rero kubera iyi ntambara yagarutse muri Kongo, hakaba hiyongeye ko impunzi zishika 40,000 kandi bakaguma
baguma bariko baraza. Ingaruka ya gatatu nuko Burundi busigaye ari nk'akazinga kirebanga muri Afrika mu buseruko, ntibukigira isaganirizo. Murazi ko igihugu c'u Burundi kitagira umuhora kuba hari kugira gishobore kugura canke gushora ibidandazwa mu mahanga. Umuhora uca mu Mombasa warugawe kubera ingingo leta y'u Burundi yafashe yo kugara imbibe hana n'u Rwanda. Ico gihugu naco kikaba ariho hacamwo ibishogwa biciye kuba hari ya Mombasa. Ubu naho kubera iyi mirwano iri mu karere ko mu gihugu ca Kongo, igisagara ca Uvira kikaba carafashwe n'umuhari wa AFC M23. Urudandaza hagati y'u Burundi n'akarere k'ubuseruko bwa Kongo rukaba nabwo nyene rwahagaze. Uno munsi rero Burundi busigaranye umuhora wonyene uca mu gihugu ca Tanzania, naho nyene tukaba twumva ko hari ingorane. Sinzi rero ko Ndayishimiye yobazi ingaruka z'iyo ntambara ku gihugu c'u Burundi no ku karere. Nibaza ko bari bakwiye kuraba icofasha Uburundi. President Ndayishimiye akaba umushingantahe, abantu bariko bakana mu mitwe akabaja hagati akabahanura kugira muri kano karere harangwe amahoro n'umutekano n'iterambere. Ijambo ni rwawe, ijambo ni rwawe. Ku magenekezo ya 11 na 12 Kigarama 2015 ingana zaratikijwe na cyane mu gisagara ca Bujumbura. Inzego z'umutekano z'igihugu ziraye mu mihana yo mu makati ya mwamwe zirica zikorana yandi mahano. Imyaka 10 iraheza abakorewe ayo mabi atabutungane bararonka mu Burundi. Abakorewe n'ababonye ayo mabi uyu munsi bamerewe gute? Mbega ubutungane mpuzamakungu ubwo bwataswe uyu munsi bugezehe? Atuwe ikiganiro ijambo ni rwawe cyo kuri uyu wa gatanu igenkezo rya 12 Kigarama n'umushingwa manza Gustave Niyonzima. Numwe washingwa manza bitwe sentare mpuzamakungu mana bya CPI ku mabi yakorewe abarundi kuva mu 2015. Anita Gateretse n'umushingwa bikorwa mwishirahamwe rukirisurirwanye hohoterwa rya kiremwa muntu akate Burundi. Mu kiganiro ijambo ni rwawe cyo kuri uyu wa gatanu zokurikirana intahe tuzoshikirizwa n'abarokotse hamwe n'ababonye ayo mahano. Ikiganiro ijambo ni rwawe muzogikurikirana ku mihoro itandukanye ya Radio RPA kuva isaha imwe y'ijoro mu masaha y'Ibujumbura. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'amagara y'abantu aho abandanya kwibonekeza umurindi munini wabandurikiza c'ingwara ya kolera ku mutumba wa Mvugo uri muri zone na komine Nyanza intara ya Burunga. Abanyagihugu bakavuga ko naho bagerageje gupompa imiti ku mitumba itari mike muri iyo zone atakinini bifasha mu gihe hakiri ikibazo gikomeye c'ubukene bw'amazi meza. Ni inkuru ya Nadege Irakoze. Ku mitumba igera kuri 5 yo muri zone Nyanza harakozwe isekeza ryo gupompa imiti mu ntumbero yo guhagarika irandagata gikiza ca kolera kimaze guhitana abantu barenga 200 nkuko bishikirizwa n'abanyagihugu. Ariko naho biruko abanyagihugu bavuga ko n'ubu hakira abantu benshi bandura kolera cyane ku mutumba wa Mvugo. Icyo gikorwa cyarangiye cyo gupompa mu mazi hose n'ahantu hahurira abantu benshi. Mu Mvugo abandura babandanya bagurirana umunsi ku munsi ku buryo ambulance zikora zibiri ku munsi. Naho igitigiri c'abahitanwa n'iyo ndwara gisa naho cagabanutse, abo banyagihugu basigura ko n'ubu atagikozwe ngo baronswe amazi meza ku mitumba ya Mvugo na Rubindi iri muri zone Nyanza ahibonekeza cane ico kiza ngo twigoro twose turiko turakorwa atakinini tuzohindura mu gihe n'ubu bakibandanya gukoresha amazi y'ikiyaga Tanganyika yuzuyemwo imigera y'iyo ndwara. Intandaro ya byose nuko gushika nino saha batararonswa amazi meza akwiye. Urumva babahereje nk'ibido imwe mu rugo, ayo nayo kunywa gusa, nkayo gutekesha no koga babandanya bakoresha amazi ya Tanganyika. Niyo mpamvu rero umuvuduko w'uguma bandura ku bwinshi ubandanya. Mu gihe abanyagihugu bo ku mutumba wa Mvugo basaba kuronswa amazi meza, leta y'u Burundi yarayishize umukono ku masezerano yagiranye ni Banki ya Afrika ijejwe iterambere BAD hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu yitaho ineza y'abana UNICEF. Ibanki BAD ikaba yemeye gutanga ifashanyo igera ku miliyoni 7 zirenga z'amadolari y'abanyamerika izofasha cane mu gukwiragiza amazi meza mu banyagihugu. Byashikirijwe n'umushikiranganje w'ikigega ca leta Alain Ndikumana.
kijanye n'amazi meza murabizi yuko dusanzwe dufite ikibazo kijanye na kolera aha muri kiyaya Kimbo murazi yuko hari ibibazo by'amazi byinshi cyane nibaza ko no mugambi uzuje gutorera inyishu Kubijanye nuko ikiza ca kolera cifashe mu Burundi, icegeranyo c'ikigo KUSP gikurikirana indwara zirandagata mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu cyo kuri uyu windwi Kigarama 2025 kiremeza ko akarere k'ubuvuzi ka Nyanzarake ariko kabangamiwe cane n'ikiza ca kolera aho hariko havugwa abantu barenga 40 banduye iyo ndwara. Ikigo KUSP congera kikamenyesha ko kuva mu kwezi kwa mbere gushika ku windwi Kigarama 2025 handuye kolera abantu bashika 2968. Nadeje irakoze tugushimire. Nari naye babwiye mu ntango zano makuru imiryango 210 y'abarundi bahora baba mu gihugu ca Tanzania biciye kubiri n'amategeko yarirukamwe kuwa kabiri w'inondwi. Iyo miryango ikaba yashikiye kuri centre ya Murama muri commune Muyinga mu ntara ya Buhumuza. Abajejwe intwaro muri iyo commune bariko basaba amashiramwe atandukanye hamwe na ACR kugira ngo ifashe abarundi bashikiye mu buzima bugoye cane kuko atakintu na kimwe batahanye. Inkuru ya Remi Deragakura. Iyo miryango 210 yirukanywe muri Tanzania igizwe n'abantu bashika 310 bacabutse urwego rw'Uburundi na Tanzania kuva ku magenekezo ya 8 n'icenda muri kuno kwezi kwa Kigarama 2025. Bose bavuga ko birukanywe n'abajejwe intwaro n'umutekano muri ico gihugu bivanye nuko bari babaye hatajangombwa bafise. Isoko ryacu rimenyesha ko iyo miryango yirukanywe muri ico gihugu igwiremwe abakenyezi n'abana, ikaba yashikiye ku ishuri rikuru rya Ekoforuseno muri zone Murama komine Muyinga aho babayeho batagira ivyo gufungura nibagire naho barara. Iruhande y'ivyo abana n'abakenyezi bakaba babangamiwe cane n'imbeho muri iki gihe c'imvura. Aho muri komine Muyinga abajejwe intwaro bemeza ko abo birukanywe bakeneye vyihuta imfashanyo y'ibifungurwa, ivyo kwifuka, imiti n'ibindi vyankenerwa ko baje atavyo kwifashisha bafise nkuko bibandanya bivugwa n'isoko ryacu. Bagishika abajejwe intwaro babahaye ibifungurwa bike ivyo kwifashisha kanya gato kubera bari bamaze iminsi 2 badafungura. Abarongoye komine Muyinga bakaba basaba amashirahamwe atandukanye harimo na HCR gufasha kugira ngo abarundi bagowe kandi bava mu mingi itandukanye bashikanwe mu kigo ca Kinazi muri komine Muyinga nyene ahari ikigo gisanzwe cakira abahungutse kikaba gifise ivyankenerwa mu kwakira abahungutse. Remindera Gakura arakenuye mu bijanye n'ibidukikije naho ibice 14% by'abana baritaba Imana ku mwaka bazize ingwara zo guhema nabi mu gihugu c'u Burundi biturutse ku itosekazwa ry'ikirere mu Burundi, pollution atmosphérique mu rurimi rw'igifaransa, nkuko bishikirizwa n'umuhinga mu bijanye n'ibidukikije. Landrine Interetse asigura ko iryo tosekazwa ry'ikirere rivanini kuvyuka bisohorwa n'amahinguriro amwamwe hamwe n'ibisanzwe bikoreshwa mu gukinjika mu Burundi. Kurikira Landrine Interetse n'umuhinga mu bijanye n'ibidukikije. Itosekazwa ry'ikirere canke ico bita mu rurimi rw'ifaransa pollution atmosphérique mu gihugu cacu c'u Burundi ingorane ikomeye naho kumbure bamwe batayibona canke bititaweho bikwiye cane cane bivanye n'imibereho y'abarundi benshi. Ahashaka kuvuga gufatira ku masoko ntanganguvu akora mu buzima bwa misi yose bivanye n'umuhozo wakozwe n'ibanki y'isi yose mu mwaka w'2020 vyerekana yuko iryo tosekazwa ry'ikirere rihombesha umwembu wa vyose w'igihugu muri bita PIB ibice bingana na 4%. Nivyo igihugu cacu gihomba ku mwaka cyane cyane biciye mu ngwara zo guhema zituma ibice 14 by'abana bahasiga ubuzima hamwe n'abandi bagera ku ibice bigira ku 25 usanga baja ku vy'amavuriro kubera bivuye ku ngwara cyane cyane zo guhema nabi. Ibisatanya mukuru usanga bituma iyo tosekaza y'ikirere riba mu gihugu cacu c'u Burundi. Igisata ca mbere ni igisata kijanye no gukinjika. Imiryango myinshi murabizi yo mu gihugu abadakoresha amakara bakoresha inkwi canke ibindi baturira. Ivyo rero biratuma imyotsi myinshi mu mazu bidatera ingwara cane cane abakenyezi bibungenze hamwe n'abana abo nibo bakorerwa cane kuko ivyo vyose mubona amahinguriro ari cane cane usanga gwiriye mu bisagara cyo kimwe n'ayandi nayo nyene arafise ivyo yonona. Ibyo vyose bariko bara mu guhinga
guhingura kawa, mu guhingura amamesa, mu guhingura icayi barakoresha bimwe bita combustible fossile tuma nayo ibice bitanu gushika kwijana muri vya bindi vyose vyonona ikirere ariho biva. Landry Ninteretse ashikiriza ko kugira hagwanywe iryo tosekazwa ry'ikirere mu Burundi leta ikwiye kwitaho kubungabunga amashamba hamwe no gufasha kugira haboneke uburyo bwo gukinjika budakoresha amasoko ntanganguvu ava mu biti vyonona ikirere. N'ubunyene kurikira Landry Ninteretse n'umuhinga mu bijanye n'ibidukikije. Mu bihugu n'ibyo mu karere vya Afrika benshi babijukiye gukoresha ico no kwita imbabura zikanyamakara. Uno munsi ubuhinga buriko buratera imbere ku murindi naho udasanzwe utuma haboneka uburyo bwo gukinjika budakoresha ya masoko novuga ntanganguvu ava mu biti canke ibindi vyonona amagara bikonona n'ikirere. Izo nizo ahanini benshi bagenda bahimiriza ko zogwizwa. Ibi rero abajejwe igisata c'ibidukikije hamwe n'amagara y'abantu barahamagariwe yuko boshira inguvu zidasanzwe muri kino gisata, bakashobora no gushikira bato bariko bariga ubuhinga kugira ngo bakore bahingure izo mbabura zishobora gutuma ibidukikije bikingwa ngona cane amagara y'abarundi. Igisata c'amashamba kirakwiye gusubirwamo kugira ngo haboneke novuga uburyo abantu bashobora guca ibiti ku murindi muto ugereranije n'ibiti biterwa, kongereza kwambika imisozi ibiti by'ubwoko bitandukanye bikagwizwa, kuko murazi yuko biratanga akayaga, birakanyura iyo myuka, birakwega imyuka mibi ya carbone, bigatanga umwuka mwiza wa oxygene dukoresha mu guhema. Leta yohagurukira ikibazo kijanye n'amahinguriro kuko nabo arafise uruhara naho kumure atari runini cyane mu bijanye no tosekara y'ikirere, hakaba ico no kwita regulation industrielle kugira ngo habe ugukurikirana ku munsi ayo mahinguriro yose ko afise ubuhinga bugezweho bushobora gutuma bukwega bukongera bugakanyura imyotsi isohoka kugira hasohoke bike bishoboka. Mukanya turatandukira igice ca kabiri cano makuru. Mu kiganiro ako hambere cyo kuri uyu wa kane genekerezo rya 11 Kigarama umwaka wa 2025 tubashikiriza igice cya kabiri kijanye n'inzoga abarundi baho hambere bihereza n'ingene zahindura amazina bijanye n'igihe canke umunsi mukuru bazitangirako. Innocent Valentin Singira nkabo n'umutumire wiwe baraheza batubwire n'ingene izo nzoga zakogwa aho hambere hahise. Ikiganiro ca kahise, amayagwa n'imihigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hange Mugishyikirizwa n'abamenyeshamakuru ba RPA iminsi yose ya kane. Inshuti bagenzi nuko muratwumviriza ndabaramukije, muhawe ikaze mu kiganiro ako hambere cyo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 11 Kigarama 2025 mugira ngo mushikirizwe nanje Innocent Valentin Singira nkabo. Aho hambere hahise abarundi bari bafise imico n'imigenzo bakurikiza mu bihe by'umunezero canke ivy'umubabaro, ariko muri iyo migirwa yose bari bafise igikoresho kidasanzwe catuma banywana kikagwiza urukundo mu bantu mu manza zitandukanye. Ico gikoresho naco sikindi ni inzoga. Nk'uko mugenzi wanje yabibashikirije mu kiganiro giheruka, tubandanya tubereka uruhara rukomeye cane inzoga zari zifise mu kubaho kw'abarundi baho hambere hahise. Tudatevye, umutumire wacu w'uyu munsi Rukundo William, umukurambere akurikiranira hafi ibijanye n'akahise ku Burundi, atangura atwibutsa zimwe mu nzoga kera abazungu bataraza abarundi bakunda kwihereza n'ingene zakogwa. Aho hambere hahise rero, reka ndababwire amoko atatu y'inzoga. Hariho inzoga iganwa mu bitoke, iyo izina rimwe yitwa urwagwa. Muri uru rwagwa harimwo amoko atatu naho yose yitwa urwagwa. Hariho urwagwa rw'isongo, hariho urwagwa rw'inturire, hakaba rero n'urwagwa rusanzwe. Mu isanzwe urwagwa rw'isongo rwaba ari urwagwa rwaganywe mu bitoke mugabo bakayihogera ari umugahu wonyene.
bundi bwoko bw'inzoga butava mu bitoke yari inzoga yitwa impeke. Iyo nzoga y'impeke nayo yaganwa mu masaka, amasaka babanje kuyahingura bakayinika bakayashiramo umunyota agahinduka ntabacitwa amasaka agaca yitwa ubumera. Iyo nayo barasya ifu bakayigira nk'abacumba kikaba igikandu, bagaca bakoresha amazi ashushe bagashira mu ntango canke mu nkoni yari yose byavana nuko ifu ingana, hama bagasukamwo amazi ashushe bagafata ca gikandu gikozwe bwa butsima bakagisyesha intoke banyungusha kikanduka kikarenga kikaba nyene nk'igikoma, hama bagaheza bagasukamwe n'amazi mabisi. Mu mpera ya byose bagaca bashiramo umwambiro. Mu kwambira bakoresha umwambiro witwa umwanike, yaba ari ifu y'amasaka basyeye batarayinika ngo abubumera, bagaca bacumbisha inzoga ihiye y'ugwagwa bagaca banikira. Uyo mwambiro bawita umwanike. Banikiye rero bikuma, nibyo baheza bakambeza bariko barakora inzoga y'impeke. Iyindi nzoga igira gatatu yari inzoga ikozwe mu ifu y'uburo. Inzoga y'uburo rero yaba ari inzoga ikaze cyane, nayone bayikora nko mw'ubwo buryo bwa mbere bwo gukora inzoga y'impeke. Nuko amoko y'inzoga abarundi bakunda kwihereza yarameze. Ntibivuze ko hari n'izindi ntara zoba zari zifise ukundi kuntu bazihingura mu buryo burusaho, ariko mu by'ukuri inzoga nyazo zakunda gukoreshwa mu Burundi, haba mu manza, haba mu misi mikuru, haba mu kwinezereza. Ubwo bwoko butatu bw'inzoga umukurambere Rukundo William ahejeje kutuyagira bwarashobora guhindura amazina bivanye n'ingene bwahinguwe ukundi gushasha. Aha aduha akarorero k'inzoga bita umutsama. Hariho iyindi nzoga rero yitwa umutsama. Inzoga yitwa umutsama mu kuyikora bafata urwagwa rusanzwe, hanyuma rwamaze gusha baruhogoroye bagaca bafata ubuki ku rugezo bw'ubwo bafise uko bungana n'inzoga bashaka kubushiramo ko bungana. Ubwo buki bakabucanira bukabira, bumaze kubira baca babusuka muri ya nzoga y'ugwagwa, nimba ikiri mu gihogero batarayihogorora canke nimba bamaze kuyihogorora bashize mu nkono, bagaca rero bashiramwo ubuki. Kandi kenshi atari iminsi yose iyo nzoga yitwa umutsama niyo bahora baha umwami yo hageze ko yiha ubuki. Ariko ntibivuze ko igihe cyose umwami yiha ubuki yakoresha iyo nzoga yitwa umutsama. Oya, barashobora gukoresha n'iyindi nzoga ibonetse hafi atari yo y'umutsama. Rero inzoga y'umutsama yaba ari inzoga bashizemo ubuki bwinshi, rukaba ari urwagwa rwahinduye isura, rutukura kandi runaboreza cyane. Igituma rero bagwita umutsama nuko yaba ari inzoga unayirabishije n'ijisho hejuru yayo wabona ikimenyetso cy'ubuki kiyiriko nka kurya wobona nk'urubu ku mata. Nuko inzoga y'umutsama nuko noyibabwira, nuko yari imeze, nuko yari iri. Iyo kandi yaranakoreshwa n'ibwami kuri ca gihe c'umuganuro. Mugabo ntiryari itegeko ngo iriyo nyene, oya, barashobora gutanga n'iyindi, ariko inzoga y'umutsama nuko yari imeze. Abarundi baho hambere hahise bari bafise ihinguro rikomeye cyane ry'inzoga bakoresheje ubwenge Imana yabahaye. Inzoga y'urwagwa bari bafise ingene bayihingura gushasha bakayivanga n'imihwi. Ubwo ruvange rumaze kunywana haciye iminsi baca bayita inzoga y'inturire, nk'uko umutumire wacu abisigura. Inturire nayo yaba ari inzoga baganye y'urwagwa, hanyuma bamara kuyigana bagaca batonora imihwi y'ibitoke yokuzura nk'ibakure bivanye nuko yangana, bagahogera bashizemo iyo mihwi itaganye. Iyo mihwi ubwayo ikazisya ikazoba inzoga. Iyo rero wasanga ariyo bita
inturire kandi kenshi yaba yashizwemo n'ifu y'amasaka menshi. Izo nzoga zose duhejeje kumenya na zone zarashobora guhindura amazina aho hambere hahise bivanye n'ibihe canke n'iminsi mikuru bazitangirako. Akarorero ka mbere, inzoga y'amasaka yarahindura izina nk'igihe umuntu yitavye Imana bariko barakora umugigwa wo kwiyogorora canke guca ku mazi canke gukaraba. Iyo kwari gukaraba, iyo nzoga ntiyari icitwa inzoga, yitwa amazi yo gukaraba, kandi naho yaba ari inzoga. Igihe baba bariko bariyogorora canke baca ku mazi, inzoga bayita amata. Bavuga ngo bashinga ntahe, murazi ko umuntu wacu yitavye Imana, none uyu munsi twashaka yuko muduhagarikira abana biwe, abuzukuru canke abuzukuruza n'umuryango banywa amata. Hanyuma bagaca bafata intango y'inzoga y'impeke, akaba ariyo baha umuryango, ikitwa amata. Ntivyaba ari ibyo gusa, no ku nzoga y'urwagwa baca bafata iyindi ntango y'urwagwa imwe canke zibiri canke zitatu vyavana nami no gushobora kuwo muryango. Baca bavuga ati namwe abashinga ntahe, namwe ni mu munywe kw'amata, yari uwanyu, yari umubanyi, yari umugenzi, canke yari umushinga ntahe nkamwe, canke yagendana namwe, canke ngo namwe yari uwanyu. Hanyuma iyindi nzoga yahindura izina, hariyo bita guca mu bihunda. Naho bavuga ngo ni guca mu bihunda, kwaba ari kunywa inzoga. Ibi navyo ahapfuye umuntu ni inzoga bakoresha bariko barakora ibyo bita kwiharangura. Kwiharangura rero kwari kwikura umushatsi, kwikura imishatsi iyo umuntu yaba yaramaze gupfa haheze igihe gito, imbere yuko bazokora wa mugigwa wo kwiyogorora. Nizo nzoga rero zahindura izina, hamwe bakazita amata kuko ari igihe cyo kwiyogorora, ahandi bakavuga ngo nuguca mu bihunda iyo kwaba ari ukwikura imishatsi. Aha rero nitwo kwirengagiza ko hari n'igihe inzoga ijanwa ibwami bayitubuki, naho gwaba ari urwagwa, gwaba ari urwagwa ruganitse neza. Nababwiye ko ari ubwo bita insongo, nababwiye ko ari ubwo bita inturire. Izo zose zahindura amazina bivanye n'igihe cazo. Nk'inzoga ya kibwami bakunda kuyita ubuki, canke bakavuga ngo igiturire c'ibwami, naho yaba ari urwagwa canke impeke. Aho hambere hahise ku ntwaro ya cami, iyo haba hageze ko umwami y'ubuki, inzoga iyo ariyo yose umwami yakunda niyo bakoresha muri uyo mugigwa, ariko babanje gushiramwo ubuki. Kandi nk'uko abakurambere babituyagiye, uyo mugigwa wo mu minsi ya nyuma y'umwami byari itegeko umwami yashira mu ngiro abanje kumvira abanyamabanga n'abahanuzi biwe. Nshuti bagenzi, mwariko muratwumviriza, mwumvise ibitari bike bijanye n'ikibanza inzoga zari zifise mu mico n'imigenzo y'abarundi bawo hambere hahise. Mwumvise kandi ingene inzoga zahindura amazina bivanye n'ibihe canke iminsi mikuru bazitangiramwo. Ndabashimiye mwese mwaduteze yombi, ntibagiye no gushimira umutumire wacu Rukundo William adahengeshanya kutwitaba iyo tumukeneye. Ikiganiro mwagishikirijwe nanje Innocent Valentin Singira nkabo, naho ubutaha. Cyari ikiganiro ako hambere, imigenzo amayago n'imihigo yabo hambere tubiraga abana ako hambere. Niyano duciye dusozera amakuru yo kuri uno wa kane igenekerezo rya 11 Kigarama umwaka wa 2025. Shimire mwebwe mwese mwari muduteze yompi, bagenzanje bayatorokanije hamwe n'abahinga b'ivyuma bakoze uko bashoboye kugira ano majwi abashikira tankomanzi. David Claude Mbana nayo nari kuri micro, ndabikebanuye ndabifuriza kuranirwa mu banyu no mu vyanyu naho butaha.